Kaze kuri Onesime Niyo Daily. Uyu munsi nabateguriye ikiganiro kivuga ku baperezida 10 ba mbere bamaze imyaka myinshi ku butegetsi. Ushobora kubaza ati ni iki gituma bamwe mu bayobozi ba Afrika baramba ku butegetsi gushika naho nanirwa kuja mu myiyamamazo, yewe kubera ubusaza bakemera gukoresha ibishushanyo byabo mu bibanza bibera mu myiyamamazo, kuko kenshi muri bo bagenda barahindura ibwirizwa shingiro bagashiraho iribaho ububasha bwose bwo kwitoza inshuro zose bashaka. Ni iki gituma mu iryo bwirizwa shingiro bashira nk'amananiza ku bandi bo kwifuza kwiganirwa ikibanza nabo? Inyishu ni abenshi muri bo ntibabikora kubw'inyungu z'abanyagihugu, ahubwo babikora kubw'igitsure n'inyungu z'abafasha gushika ku butegetsi. Baba batinya ko inyungu zabo zohagarara mu gihe horamuka haje uwundi muyobozi badashaka. Rero bagerageza inzira zose zishoboka n'izidashoboka kugira ngo ico gikoresho cabo kigumeho. Iyo kivuyeho uzoza wumva harutse intambara ngo uburenganzira bwa muntu uriko barahonyangwa, ngizi intambara z'urudaca, ngizo kudeta, ngiyi imitwe yitwaje intwaro. Enda kwibutse reba ibiriko biraba muri Burkina Faso, reba muri Mali, Niger n'ahandi. Tekereza abategetsi aho ibice 80% by'abatuye umugabane wa Afrika bavutse basanga bano bagabo bari ku butegetsi. Reka twigire ku ngingo yacu, reka kubicisha amajambo. Mbahaye ikaze umugambi w'ivyegeranyo n'amateka. Turahera ku mwanya wa 10. Ku mwanya wa 10 hari perezida wa Cote d'Ivoire Alassane Ouattara, azwi cyane ku katazirano kado. Yavutse ku itariki ya 2 z'ukwa mbere umwaka w'1982 ahitwa Dimbokro muri Cote d'Ivoire. Ouattara yize ivyigwa by'ubutunzi, ekonomi. Aho yakoze mu kigega FMI, Fonds Monétaire International, yatanguye kuyobora iki gihugu ku itariki 6 z'ukwa gatanu umwaka w'2011. Aho hari nyuma y'icyabaye gisa nka kudeta bari bakoreye perezida Gbagbo. Aho yari yaranze kuva ku butegetsi, ivyo byatumye haba imyigaragambyo muri ico gihugu ibyamuviriyemo gukurwa ku butegetsi nabi kugasuzuguro kenshi. Ushobora kubaza ati byagenze gute ko numva ivyo bintu byarakasa mutwe? Mu 2010 habaye amatora y'umukuru w'igihugu. Abakandida bari bafite ingufu zidasanzwe bari Gbagbo yari perezida hamwe na Alassane Ouattara. Umuguzi w'amatora watangaje ko Ouattara ari we yatsinze amatora ku bice 54%. Maze rero Gbagbo ahakana yivuye inyuma kadashobora kuva ku butegetsi. Inyuma y'imivumbagatanya myinshi, Gbagbo yarakuwe nabi ku buyobozi, nuko Ouattara akirizwa inkoni y'icuma mu 2011 ku itariki twavuze haruguru. Uyu munsi amaze imyaka 16 ku buyobozi. Ku mwanya w'9 haza perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yavutse itariki 23 z'ukwa 10 umwaka w'1957 mu Ruhango, ni mu bumanuko bw'u Rwanda. Yatorewe kuba perezida ku itariki 24 z'ukwa 3 mu 2000 asubiriye perezida Pasteur Bizimungu. Imbere yo kuba perezida kuva mu 1994 kugeza mu 2000 yarabaye ministre w'ingabo, ministre de la défense. Mu mwaka w'2018 ushiriwa 2019 yarabaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Afrika, perezida de Niyo africaine. Icyatumye tumusha ku mwanya w'9 amaze imyaka 26 ku butegetsi. Twagiye ku mwanya w'8 haza perezida wa Djibouti Ismail Omar Guelleh. Uyu yavutse ku itariki 20 z'ukwa 11 mu 1987 avukira ahitwa Diredawa muri Ethiopia. Yatanguriye amashuri yiwe muri Ethiopia, mu nyuma yabandaniriza ku ishuri ry'abafaransa Charles de Foucault muri Djibouti. Yatanguye kuyobora Djibouti ku itariki 9 z'ukwa 4 umwaka w'1999. Kuva ico gihe kugeza n'ubu ntawigira amukoreramo, ariyamamaza kandi agatsinda. Byumvikane ko amaze imyaka 20 ku buyobozi. Ku mwanya w'7 hari umugabo yajugumije isi, bya bihugu vyite bya rutura bikamutinya. Iyo bigeze imbere yiwe bicinya inkoro hasi. Uyu nawe si uwundi ni Vladimir Putin w'Uburusiya. Yabonye izuba ku itariki 7 z'ukwa 10 umwaka w'1952 aho hari mu gisagara ca St Petersburg mu Burusiya. Yabaye perezida w'imfatakibanza mu 1999 gushika mu 2000.
kuva mu 2000 yahise atorwa ku mugaragaro, atorerwa kwa perezida w'Uburusiya. Imbere yo mu 1999 yarabaye umukozi w'iperereza mu kigo cyitwa KGB, aho hari ku ntwaro ya perezida Boris Yeltsin. Uyu natinya kureba mu maso Amerika, ngira ngo mwese murazi intambara yatanguje kuri Ukraine. Amerika yarucira rumira, Putin amaze gukora akaba agomba kumwica inshuro 40. Akaba rero amaze ku butegetsi imyaka 27 ayinganya na perezida wa Djibouti bakarushanya amezi gusa. Ku mwanya wa gatandatu hari perezida Isaias Afwerki wa Eritrea. Uyu afite amateka adasanzwe. Niza amatwi yawe ngira ivyo nkwibwira kuri iyi ntwari Isaias Afwerki. Yavutse itariki 2 z'ukwa kabiri mu 1986. Yari mu baharaniye kwikukira kw'ico gihugu. Bamaze gushikira ubwigenge mu mwaka w'1993. Isaias niwe yahise aba perezida. Kuva bikukiye iyo ntwari y'agahoto y'abakoloni, nta wundi mu perezida arayobora ico gihugu. Mu majambo avunaguye nari nzi kubaruhisha, abanyagihugu ba Eritrea nta wundi mu perezida bazi kuva bikukiye. Aza ku mwanya wa gatandatu kuko amaze imyaka 33 ku butegetsi. Ku mwanya wa gatanu hari perezida Emomali Rahmon wa Tajikistan. Uyu yavutse ku itariki 5 z'ukwa 10 mu 1952. Yagiye ku butegetsi mu mwaka w'1992. Yarakoze mu gisirikare cy'Abasoviete icyo bita Armée Rouge. Mu 1982 yararonse urupapuro rw'umutsindo muri kaminuza ya Tajike. Tabasubije inyuma gato mu 1992 yabaye perezida w'imfatakibanza. Izi nizo manda yagiye aratorerwa. Mu 1994 yaratsinda amatora, 1999 aratsinda amatora, 2006, 2013, 2020, aho hose yagiye aratsinda amatora kuri kwamye. Uteranije rero izo manda zose amaze imyaka 30 ku butegetsi. Ku mwanya wa kane twasanga perezida Yoweri Museveni aka Yoweri M7 wa Uganda. Yoweri M7 yavuze ku itariki 15 z'ukwicenda mwaka w'1984. Avukira mu gace kitwa Ntungamo. Yabaye perezida wa Uganda ku itariki 23 z'ukwa mbere mwaka w'1986. Kugira ashikire ubutegetsi ntibyamworoheye, byamusabye kubanza kugwana intambara y'amajambo n'iy'amasasu. Izuzi neza n'abari ku murango canke hari mwijoro. Umunsi uri izina yagiye hamwe n'abandi bari bifuza impinduka mu gihugu, maze bafonda umutwe w'inyeshamba mu Bamaze Resistance Nationale. Idonzi baraginjira bagiye kugwanya perezida Milton Obote. Mu 1973 Museveni yarubatse ugwiwe agubakana na Janet Museveni. Perezida Museveni kandi azwi nk'umwe mu baperezida badatinya amakungu. Mu 2014 yashizeho itegeko ry'igihano c'urupfu ku baryamana bahuje ibitsina LGBT+. Muri Uganda ufasha baca bakumanika. Amakungu yaramuteye ubwoba ku bw'iryo tegeko, ariko Yoweri M7 naco byari bimubwiye. Uharuye kuva 1986 Museveni amaze imyaka 40 ku butegetsi. Ku mwanya wa gatatu hari kizigenza wa perezida mu myaka intarumikwa vie perezida Paul Biya wa Cameroon. Impamvu ntaguja akajambo vie nuko ari mu perezida wa mbere mu bari ku butegetsi muri kano kanya ashaje ku isi yose. Nta gushikuza kurimwo kuko afite imyaka 93 y'amavuko. Ego uvyumvise neza, ku myaka 93 ni perezida wa Cameroon. Iyi manda izohera afite imyaka 100. Paul Biya yavuze ku itariki 13 z'ukwa kabiri mu 1933 ahitwa Mvomeka. Amashuri mato yayize muri Cameroon, ayisumbuye abandaniza mu Faransa. Yagiye ku butegetsi mu 1982, aho hari nyuma gutanga imihogo iturumbuka kwa perezida Ahmadou Ahidjo. Mu 1984 yaratse gukubitwa kudeta. Kuva ico gihe nawe uramukorera mu kubuyobozi. Amatora yatsinze kuri kwamye na hari umutama. Ikindi kintu kidasanzwe, Cameroon ifise abanyagihugu bangana n'imiliyoni 31. Ibice 70% by'abanyakameruni bose bari munsi y'imyaka 30. Hano bica vyumvikana ko aba bose bavutse basanga perezida Paul Biya ari ku butegetsi. Nta wundi mu perezida babonye ayobora iki gihugu. Paul Biya kandi azwi ko kuba akorera mu kwaha k'Ubufaransa, ari naco gituma yoba agundira ubutegetsi cyane n'ahashaje. Vie Paul Biya amaze imyaka 44 ku butegetsi. Ku mwanya wa kabiri twasanga perezida Denis Sassou Nguesso wa Congo Brazzaville. Yavutse ku itariki 13 z'ukwa 11 mu 1943. Avukira mu gace kitwa Edu. Uyu asanzwe ari umusirikare kuva mu 1961. Inyuma y'umwaka umwe wonyene yaradugijwe ipeta ry'Igwasuriye tena.
yakomeje kwerekana ubuhinga budasanzwe mu vya gisirikare, ivyatumye agenda araduzwa amapete, yarabaye kapiteni araba komanda gushika kuri koloneli. Denis Sassou Nguesso yagiye ku butegetsi mu 1979, aho hari nyuma yo gutembagaza ubutegetsi bwa perezida Pascal Lissouba. Sassou Nguesso azwiho kuba akunda igitsina gore kuko abana biwe bamaze kumenyekana 25 ku bagore batandukanye. Mu kwezi guheze yarahiye kuyobora iyindi manda, amaze ku butegetsi imyaka 47. Ibi bimugira perezida wa kabiri aramvye ku butegetsi kw'isi. Ku mwanya wa mbere hari baramvye perezida Théodore Nguema wa Guinée Equatoriale. Yavutse itariki 5 z'ukwa gatandatu mu 1982. Uyu rero yaje atavyorosha habe na gato. Mu bisanzwe Théodore asanzwe ari umusirikare, agashe yakoze yafashe ubutegetsi mu 19 akubise kudeta inarume wiwe. Ntabwo wumvise nabi habe na gato, ivyo wumvise n'ukuri. Yakwiye ku butegetsi narume. Uyu oncle wiwe Perezida Francisco Macias Nguema niwe yabaye umukuru w'igihugu wa mbere wa Guinée Equatoriale, aho hari 1938. Théodore yagiye araronka ibibanza bitandukanye kandi bikomakomeye kuri leta ya Francisco, ariko imembo yamuhemvye kwabaye kumukura ku butegetsi. Ubwo Théodore ni hasi yamvugo dukunze gukoresha ivuga ngo atashe nk'uvuye kuragirira inarume. Uwe yabimenye hakiri kare maze amwigiza ku ruhande ashikira intebe y'ubwami hakiri kare ataratazira yoye. Ibwirizwa shingiro rya Guinée Equatoriale rihamutama Théodore gukora ico ashatse cose atawumuvuguruje, kandi nta kintu na kimwe gishobora gukorwa mu gihugu atabanje kucemeza. Biturutse ku mateka y'umugabane wa Afrika, Perezida Théodore Nguema yisanze avuka ku bavyeyi bose bamuka muri Gabo, dore ko Guinée Equatoriale na Gabo ari ababanyi. N'uyu afise abagore benshi n'abana benshi. Igihugu vy'ukuri yaramaze kukigira akarima kiwe. Umuhungu wiwe mukuru Théodore Nguema niwe cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu. Uwundi muhungu wiwe Gabriel Mbega ni ministre des mines et des hydrocarbures. Abakobwa nabo benshi ni abayobozi mu bice bitandukanye kandi bikomakomeye vy'igihugu. Ibice 80% by'abagize umugabane wa Afrika bavutse basanga mutama ariko butegetsi. Uyu amaze imyaka 47 ku butegetsi, bimugira perezida wa mbere ku isi yose, amaze imyaka myinshi ari ku buyobozi. Bakoze kubana natwe, aha niho dusoreje kino kigereranyo cyavuga ko perezida amaze imyaka myinshi ubuyobozi. Muraba agaciro kanini cyane kuri twe, turabakunda cyane. Mwari kumwe na Onesime Niyo mwungere.